none mbwira abakizwa mwanwa iki mw'iyo myaka ya 90 za 80 za 70 mwanwa iki ko tuzi yuko umukizwa nahora numva bavuga ngo jewe ngo nta rubanza rw'abakizwa nojako ngo abapantekoti ngo nta rubanza rw'abo nojako ngo baja kumpa ngo icayi ngo je nta cayi none kwico gihe abantu bateka kayi umushitsa kugendeye ukamuzimana kayi yagusaba amazi ugasuka mu kabido wateguriyemwe yo kungukamuha akanwa hanyuma mwateka mukagenda mugasuma gatunguru mugasuma udusereri mugasuma udutomati mugateka hanyuma mugashima Imana mukabifungura abafisi inka bakanwa amata bagashima Imana abarosa gafanta bakakanwa bagashima Imana none ishengero mbega mumbonera ico gihe ni hata muriro wa mpwemu yera wari uhari nk'uyu munsi mbega ishengero ryo mu minsi iheze niryo ryari mu ntege nke kurusha ishengero rya kino gihe fata ivyo bintu bibiri mu bishire ku munzane nimwasanga rero ivyo bintu bibiri aho muza gusanga hari nguvu muca mubanza murabe rero mbega habaye iki igihe muzobona iduka yanditse ko ibinyobwa biva kwa Satani n'ibikorerwa ikuzimu twiyumvira yuko atamukizwa azogenda kubigura kuko azoba yamaze kumenya yuko ari biva ikuzimu ariko mu gihe iryo duka ritaraboneka bikidandaza Madarena na Marikiyori na Salvatori kubw'amagambo gusa ngo badandaza biva ikuzimu ntimuzoreke kugenda kubugurira. Iyo umuntu yumvirije neza bimuhesha kumva no gutahura nta jambo na rimwe nigeze mvuga rivuga ngo akorerwe ikuzimu kuko inganda zavyo zimwe ziraha mu tuzi mu bihugu canke mu gihugu ariko ubu abakristo ntitwemerewe kunywa itabi ariko itabi rifise inganda rikorerwamo ntitwemerewe kunywa ibiyeri bifise ahantu bikorerwa ndavuga abana b'Imana abantu bakijijwe ariko birabandanya bigakorwa birafise ababinwa ayo mata barafise abayanwa kandi afise inganda ntitwayabujijwe kubera yakorewe ikuzimu Imana yo mwijuru ibabarira uyu muntu hari aho umuntu atwara ibintu kutariko ngo ntibyaje vyanditse ko ngo kubikorewe kuzimu nta etikete yakuzimu iriko ivyo vyo nibaza ko ushobora no kuzorinda umara iminsi yawe yo kubaho mw'isi utarabona ikintu canditse ko kuzimu meden kuzimu canke etikete y'ikuzimu vya shetani ntavyo yokora kuko n'umunyamayeri akurusha ubwenge kuko yahoranye n'Imana kandi ingabire yari afise yirukananwe nazo ntiyazatswe. Mwami Yesu turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura arakoze sane Ijuru akorana inama yo gucungura abantu mu bamarayika no mu binyabugingo habura uwo kumanuka ariko Yesu umwana w'Imana asiga icyubahiro ciwe yemera kwitanga kubwacu kugira ngo aducungure. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru nongeye kubaramutsa amara umwami wacu Yesu Kristo umwami w'abami mutanga bugingo none rero nkuko musanzwe mubimenyereye ndi mwene so niyo nizeye Eri musanzwe mumenyereye mu magrupe atandukanye WhatsApp canke ndetse no mu biganiro bica ku ntahengira kamaro umwami Yesu nabahezagire none rero uyu munsi nagomba yuko tuganira ku bitari bike ndetse abantu benshi muri kino gihe hakaba hari inyigisho zimwe ziriko ziraza kuyobeza no guhuvya abantu b'Imana bivanye n'ivy'Imana iriko irahishura hakaba baca mu mbavu bakagomba novuga kuza kugwanya ivy'Imana iba iriko irahishurira abantu bayo none rero bene data imbere yuko mbandanya reka dusenge.
nyakubahwa uhoraho mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, uragahezagirwa kubw'ukwera kwawe no kubw'imbabazi zawe, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo Munyazareti yapfuye akazuka. None nyakubahwa ndengutse hano imbere yawe mwami, jewe ntaco ndico, ndi umuntu buntu, kandi Imana si uko ngororotse sinuko ntunganye, ariko nawe uri Imana yera, uri Imana itunganye. Ndakwingenza ubanze ungirira imbabazi, maraso ya Yesu Kristo amboneke ko, maraso ya Yesu Kristo antunganye kandi ansigure ambere umwambaro. Mana uzoba ukoze ibisigaye kano kanya nyakubahwa, ntaba ari jewe ariko aba ari wowe ubwawe Mana wivugira. Muhemu wawe yera ashishikara gusobanurira ubwoko bwawe, hanyuma Mana ushishikare kugirira neza abantu bawe uzoba ukoze. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. None rero bene data, imbere yuko tubandanya nagomba kubasaba mbanze nshishemo kano karirimbo muze kugakurikirana, kuko karimwe amajambo y'inkoramutima n'impanuro zidasanzwe ku byo tugiye kuganira ko. Umwami Yesu abahezagire cyane. Ako gacerere Jimusye bwose ngo mureke gusenga, ububasha bw'umwijima urabasobokeye mucaci. Hariho abamaze gucokera ahantu badashoboye kwisokora, ibiryoshe bikoze ibara bikiriko, ikizira c'ubuyobe kiguma kibisukira. Ako gacerere Jimusye bwose ngo mureke gusenga, ububasha bw'umwijima urabasobokeye mucaci. Hariho abamaze gucokera ahantu badashoboye kwisokora, ibiryoshe bikoze ibara bikiriko, ikizira c'ubuyobe kiguma kibisukira. Agatima kamarongo n'umuzimu wa Esau, n'umuzimu wa Esau. Tifatanye twigirumwe, mu gusenga twigirumwe, umuzimu wa Esau tumwirukane. Agatima kamarongo n'umuzimu wa Esau, n'umuzimu wa Esau. Tifatanye twigirumwe, mu gusenga twigirumwe, umuzimu wa Esau tumwirukane. Ntege zo kudasenga nizobura ico zibamukira, shiringitira ukurya winokore, ube nambi yo kweze mugabo nawe kubasamuragwa kizire. Izo ntege zo kudasenga nizobura ico zibamukira, shiringitira ukurya winokore, ube nambi yo kweze mugabo nawe kubasamuragwa kizire. Agatima kamarongo n'umuzimu wa Esau, n'umuzimu wa Esau. Tifatanye twigirumwe, mu gusenga twigirumwe, umuzimu wa Esau tumwirukane. Agatima kamarongo n'umuzimu wa Esau, n'umuzimu wa Esau. Tifatanye twigirumwe, mu
twigirumwe umuzimu wa Esawu uwirukane. Hari umwandu wabera bene data tega amatwi mubitangarize. Kwama hafi yawe Mana biturinde imigenzo y'abananiwe n'urugendo. Bibiliya yera niwe mugenzi wanje tuzabundabundana wa gitabo. Amajambo yawe arahumuriza. Hari umwandu wabera bene data tega amatwi mubitangarize. Kwama hafi yawe Mana biturinde imigenzo y'abananiwe n'urugendo. Bibiliya yera niwe mugenzi wanje tuzabundabundana wa gitabo. Amajambo yawe arahumuriza. Irashangatiranye zirabaye amadabidabi emwe ibiki bibaye w'abantu batanguye kudehura. Yesu ahagaze ku rugi inyenyeri zirazimye utumiza turajya birakwiye. Ibimenyetso twarondera ibyanditswe byera biragaragaye. Irashangatiranye zirabaye amadabidabi emwe ibiki bibaye w'abantu batanguye kudehura. Yesu ahagaze ku rugi inyenyeri zirazimye utumiza turajya birakwiye. Ibimenyetso twarondera ibyanditswe byera biragaragaye. Tandukana n'isi mureke kuhamira umuyaga. Yesu wacu namuhonye ahagaze ku bicu. Ubukenekene bwacu azobutumara. Ibiryoshe arabizanye. Ibiryoshe arabizanye. Birakaze birakomeye kwiyishanjema y'abakoreye Imana batubitse umukanda mu gusonza bagashishikara kwamamaza Yesu bahigwa buhongo. Ibiryoshe arabizanye. Ibiryoshe. Ibiryoshe arabizanye. Ibiryoshe. Ibiryoshe arabizanye. Tegeranira hamwe Tegeranira hamwe mubagwi imibabaro. Icara mu migwi Kurya ibiryoshe. Yesu wacu namuhonye ahagaze ku bicu. Ubukenekene bwacu azobutumara. Ibiryoshe abo tutasangiye agahinda boye kubuza amajambo. Ubwami bwa Yesu kwishora. Agira batangure gutonda biyamagaza. Umufasoni mufasoni azobacinjibura zidarazi bankora biziramwe. Rero bene data dusange urugendo ruja mu ijuru. Nagomba tubandanye n'iki kiganiro cacu. Tunyarukire muri Bibiliya mu majambo y'Imana mu gitabo c'Abaroma igice ca 12. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubugingo bushasha. Ndasoma mu izina rya Yesu. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Umwami Yesu naduhana umugisha. Bene data dusange urugendo ruja mu ijuru. Nano majambo y'Imana aho umukozi w'Imana yari karabwa ino shingiro ati nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbaye Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Bene data iri jambo ni jambo rikomeye cyane, nubwo abantu benshi muri kino gihe bagomba kwiyorohereza
abantu benshi uyu munsi bagomba kuba mu bintu byoroheje, mu buzima bworoheje, muri urugendo ruja mu ijuru bagomba kurubamwo nk'uko umenga n'ibintu nyene biri ngaho onye bitagira ikimazi. Bene data, iri jambo rivuga ngo mutange imibiri yanyu ibikimazi gihimbara Imana. Yesu nabahezagire. Mu bisanzwe mu gutanga umubiri bwa mbere harimwo no kuwima ibyo uba ukeneye byo gukura ku Mana. Yesu nabahezagire. Ni naco gituma gutanga umubiri ngo ube ikimazi cera gihimbaye Imana, ubwa mbere na mbere hariho ibyo umubiri ukunda ariko mpwemu w'Imana nawe avyanka. Ivyo nibaza ko mwese musanzwe mubizi. Umubiri uragomba yuko nk'akarorero ugira neza. Murabona abantu bikora, abantu bahindura urukoba, abantu bisiga bya bintu byose by'amaruja levre, abantu badefriza, abantu nyene bambara ibintu nyene mubona rimwe na rimwe usanga binateye isoni, babikora kugira ngo umubiri wabo bawusharize. Rero mu gihe ugomba ko umubiri wawe ubikimazi cera gihimbaye Imana, ivyo bintu utandukana navyo. Anca ngira ko ndabibutsa mwibuke nk'abantu mwihanye muri mufise ibisuko mu mutwe, abandi mwisiga amafondote, amapudre, amakanta n'ibindi. Nubwo n'uyu munsi hari abantu bitwa ko bakijijwe kandi bari mu rusengero rw'Imana, ndetse hakabamwo abakozi b'Imana, hakabamwo abadamu b'abakozi b'Imana, hakabamwo abadiyakonikazi, hakabamwo abaririmbyi, hakabamwo n'abandi bakigendera muri bimwe muri ivyo. Ubundi umuntu iyo yakijijwe neza azi Imana ariko arakurikira, ategerezwa gutanga umubiri wiwe ukabikimazi cera gihimbaye Imana. Gutanga umubiri rero nukuvavanura n'ivyo byose umubiri ukunda ariko mpwemu w'Imana nawe yanka. Bene data, ndabibutse mu bansi dufise batugwanya cyane, murabizi ko umubiri urimwo isi kabamwo na Satani. Nivyo bintu bitatu. Rero abantu benshi uyu munsi bibereye mu ishengero uko bibereye aho bitwa bakizwa, banezerewe no kuba baririmbyi, banezerewe no kuba abasenzi, banezerewe no kwitwa abakozi b'Imana mu cicaro kanaka umwe wese arimwo, bakanezerwa n'ivyo. Ni naco gituma abenshi muri iki gihe aho gukora igikorwa cy'uwabatumye barahindukiye bakora ibindi binyuranye n'ivy'Imana igomba. Ahubwo uyu munsi abantu benshi bafise uwundi shebuja atari Imana yo mwijuru tuzi bariko barakorera. Kuko gutanga umubiri, bene data, gutanga umubiri ngo kibi kimazi cera gihimbara Imana, vyasaba yuko umubiri nimba ukunda ivyo kunwa, kandi ivyo byo kunwa ukunda bikaba byo gukura ku Mana, urabiheba. Ukunda ivyo kurya bikaba byo gukura ku Mana, urabiheba. Ukunda ivyo kwisiga cyangwa ivyo kwambara byo gukura ku Mana, uragira iki? Urabiheba. Rero nkaca ngaruka ku nyigisho zimwe na zimwe zigenda zitangwa na bamwe hirya no hino muri iki gihe. Imana iri kihishura ibintu byinshi, isaba abantu bayo kuvavanura n'ibintu bimwe muri no myaka turimo. Nagomba mbanze mbaze abadukurikira kandi umuntu wese kino kintu azociyumvireko. Icambere, nagomba mumfashe abantu muba mumaze imyaka itari mike mu ishengero. Nagomba kubaza, mbega ishengero ryo mu 80 cyangwa ishengero ryo mu 90 cyangwa ishengero ryo mu 2000 cyangwa ishengero ryo muri 2010, ubwo mu mbonera risa n'ishengero ryo mu 2026? Yesu nabahezagire. Nimba umukizwa w'ico wo mu 90 canke mu 80 canke mu 70 adasatana ahuriye n'umukizwa wo mu 2025-2026, ubwo none mwumva kwa gutanga imibiri yacu ngo ibikimazi cera gihimbaye Imana, mwumva by'ukuri iri jambo ridaca ridutsinda? Yesu nabahezagire. Uyu munsi abantu bariko barabwirwa guheba ivyo kunwa,
nk'uko muza kuvyumva ababihishuriwe bariko barabibwira abantu, bariko barabibwira abantu b'Imana, nta tegeko bashizeko, ahubwo umuntu ugomba kuja mw'ijuru. nk'uko Pawulo ariko aravuga ati nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. aca yongerako ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose. Yesu nabahezagire. ni ukuvuga bene data, iyi Imana iriko irahishurira ibintu ibigomba ko abantu bayo, ko abana bayo boguma bameze neza. kandi namwebwe murabizi, benshi murabavyeyi, ntiwohimbagwa burya bene data ubonye umwana wawe canke abana bawe bariko baraja mu bintu bizotuma bapfa. wewe atacu utakora kugira ngo baronderere ubuzima bwiza, ariko ukabona bariko biroha mu busambanyi canke mu vyaha canke mu kaboregwe, ukabona ko ubugingo bwabo buriko burapfa. ntibaza ko utojuja ngaho ngo unezerwe ngo mfise abana beza, ngo mfise nyene ngo abana ngo baraciye ubwenge. oya, birakubabaza nk'umuvyeyi aba ariko araronderera kazoza abana biwe. none rero bene data, nariko ndababwira nti iki gihe Imana iriko irahishura ibintu vyinshi, na cane cane mu vy'abantu dukunda, haba mu vyo tunwa, haba mu vyo turya, haba mu vyo twambara n'ivyo twisiga. kuko nubwo hariko haravugwa bimwe n'ibindi, birashoboka ko ejo canke hirya y'ejo muzokumva ibindi, kasi sindinde kuvuga ngo birashoboka, ahubwo mu vyitege. ni ukuvuga ko bene data, uyu munsi Imana ikintu cyose yozi gusaba ati iki kintu kireke kugira ngo uzoje mw'ijuru, nimba ushaka kurijamwo ntiwokireka. Yesu nabahezagire. none rero bene data, mwumva impanuro, mwumva iriko irababurira kino gihe. nagira nibutsa abantu, nagira ndababwire, kuja mw'ijuru ni ku ruhara rw'umuntu, ni ku giti c'umuntu. umuntu azobazwa ivyiwe n'ibicumuro n'ibigabitanyo vyiwe, ntazobazwa ibya mugenzi we. naco gituma abariko murumva ibiriko biravugwa, Imana iriko iratuma abakozi bayo baza baburira ishengero. nagira ndababwire, ibi bintu ntimubifate minenegwe, kuko umunyamakenga, nagira ndababwire, umunyamakenga hari ibintu atari ivyo byose bipfa kugira iki, kumuhitana. nababajije, none ko uyu munsi hari abantu bariko baragwanya ibi canke biriya, ngo urumva ngo ibi sivyo, ngo ibi ntibishoboka, ngo naco vyogira umuntu, ngo wabisengeye ngo ntangorane. ngira ndababaza ikibazo kandi mu nyishure. none ko iyo tugomba kubinwa canke kubifungura tubisengera, ntabaramumbarire. none ko uyu munsi hari intege nke mw'ishengero, abantu ntibagisenga, heba mumbwire, ubutumwa bwiza ntibukivugwa, mbwira havuga ubutari bwo. none ubuvuga uyu munsi nubwo havugwa mu za 80 za 90, hariho itandukaniro. none bene data, nagira ndababwire, Satani wewe ni umunyamayeri, kandi yabaye mw'ijuru, azi ivyo mw'ijuru byose uko bipanze, azi n'ivy'Imana yanka. wewe arashobora no kutumenya, aramenya uburyo umuntu ukuntu ameze mu buryo bw'impwemu. naco gituma kugira ngo yinjirire umuntu w'inkomezi, ntapfa kumwinjirira uko. nawe urabizi, umusuma agomba kuza kwiba, akaza kwiba umuntu azi ko ari umunyenkomezi, ntapfa kuza uko, arondera uburyo n'amayeri akomeye kugira ngo amutere. ni naco gituma Satani guca mw'ishengero ngo atere mw'ishengero ubusambanyi ntivyari gukunda ukuntu yinjira, bivanye n'umuriro wa mpwemu yera wari mw'ishengero ryo mu misi iheze. Yesu nabahezagire. wari mw'ishengero ryo mu misi iheze, ndavuga ishengero ryo mu misi iheze. Yesu nabahezagire. ndavuga abakizwa bo mu myaka iheze. genda muraba umukizwa wo mu 2000 aratandukanye n'umukizwa wo muri 2025. ivyo ndabivuga ntabideha, kuko biragaragara n'ibintu bigaragara neza. Yesu nabahezagire. naco gituma bene data, ndabaza ikibazo, nababajije, none umukizwa wo muri 70, 80, 90 mu 2025 mumbonera asa n'uwa kino gihe ikigira kabiri? ntabaramumbwire. none nk'iyo myaka abakizwa mwanwa iki? jewe sinari bwakizwe mu 2000
nari umukatolike gushika 2021 nari umukatolike. None mbwira abakizwa mwana wiki mw'iyo myaka ya 90 za 80 za 70 mwana wiki ko tuzi yuko umukizwa nahora numva bavuga ngo jewe ngo nta rubanza rw'abakizwa nojako, ngo abapantekoti ngo nta rubanza rw'abo nojako, ngo baja kumpa ngo icayi, ngo je nta cayi none kwico gihe abantu bateka kayi umushitsa kugendeye ukamuzimana kayi yagusaba amazi ugasuka mu kabido wateguriyemwe yo kunywa ukamuha akanwa, hanyuma mwateka mukagenda mugasuma gatunguru, mugasuma udusereri, mugasuma udutomati, mugateka, hanyuma mugashima Imana mukabifungura. Abafisi inka bakanwa amata bagashima Imana, abarosa agafanta bakakanwa bagashima Imana. None ishengero mbega mumbonera ico gihe ni hata muriro wa mpwemu yera wari uhari nk'uyu munsi? Mbega ishengero ryo mu minsi iheze niryo ryari mu ntege nke kurusha ishengero rya kino gihe? Fata ivyo bintu bibiri mu bishire ku munzane. Nimwasanga rero ivyo bintu bibiri aho muza gusanga hari nguvu, muca mubanza murabe rero mbega habaye iki. Ndiko ndabivuga ibi hari abatavyumva bivanye nuko Satani yamaze kugara imitima n'ubwenge bwabo akabashira ahashaka. Ariko nagenda babwire ikindi kibazo ca nyuma, fata ishengero ryo mw'iyo myaka n'irya kino gihe mushire ku munzane, muca mwibaza icatumye kibitera. None rero ntagomba kuja kure, nagomba mwumvirize ukuntu bamwe n'abandi bariko baragomba guhuvya abantu kugira ngo ntibumve ivyo Imana iriko irabwira abantu bayo, kugira ngo abantu babibohoke ko babihebe. Kuko nagenda ndababwire ntaco vyomarira umuntu yuko umubiri yowuha ivyo ugomba ariko agatandukana n'ubugingo, agatandukana n'Imana, agatandukana na mpwemu yera. Ntaco vyomara. Nagenda ndababwire ico vyonsaba jewe cose kugira ngo nzoje mwijuru ntegerezwa kugikora. Yesu nabahezagire nawe ico vyo gusaba cyose utegerezwa kugikora. Nico gituma hari ivyo twahevye, hari ivya twagenderamwo twihanye. Yesu nabahezagire. Burya nagenda baza none nk'umuntu ari mu busambanya ajya kugira buve mu mwibaza ko biba ari vyoroshe. Umuntu yanwa inzoga, bene data nagenda babwire abantu butanyoye inzoga nubwo ziborera abazinwa kubazinwa zirabaryohera. Mwibaza kugira ngo uhebe inzoga, mwibaza ko ari ibintu biri ngaho. None rero nimba warashoye guheba inzoga ugaheba ibiyeri ugaheba n'ibindi, naco gituma n'ibindi kubiheba byari byoshe ko tubiheba. Naco gituma ntivyari bikwiye ko abantu dutera dugira bradofere abandi ngo tugire ngurumva ngo ibi bene data naganda babwire muri urugendo ruja mwijuru hari abantu bariko barakoresha ubwenge n'ivyo bize mu mashure na theology bize. Je narabanye n'abatheology bo ku rwego rwo hejuru, ngendana nabo, nkorana nabo. Ni naco gituma jewe ntiwoza kumbe ngo nikora wize theology, kuko naganabwiye niyo theology uburyo yashinzwemwo muragabe hariho amatheology yashinzwe ku mayeri ya Satani. Naco gituma naho vyitwa iyobokamana muri yubara byose si ivy'Imana. None rero reka ngeze ngaha iki gihe si gihe cyo kujenjeka, si gihe cyuko twoza turareka ngo abadayimoni bagende baronona ibintu nkuko bigombeye. Oya, nigihe abantu b'Imana tugezwa guhaguruka tukavuga, abumva mukumva, abavyumva mukavyumva, bitahura mukabitahura, abatabitahuye nta kundi. Yesu nabahezagire. None rero nagomba muca mukurikirana amajambo amwe y'abantu bariko baragomba gucuvya no guhindukiza ibintu vy'Imana, bakagomba guha kubwira abantu ibintu novuga byo kwiyorohereza. Ariko kandi nagenda babwire mpwemu n'umwe. Yesu nabahezagire. Nimba mpwemu ahishuriye kanaka ikintu, suko yo kibuza akibujije jewe Eliya, suko wewe Yohani cankende yoca kubwira ngo we kibandanye ugikore. Oyaye, mpwemu w'Imana n'umwe, mpwemu akorera muri twebwe n'umwe, umwami Yesu nabahezagire. None rero ni ndaza kubacishiriza zamwe ico ngira mpereko nuwariko arabwira abantu kubijanye n'imburi iheruka gutangwa cye kuri ishene ivuga abantu ivuga ibi iriko Imana iriko iraburira abantu
ku bintu by'amaji by'ibinyobwa bariko barafata muri iyi minsi ko bobireka. Yesu nabahezagire ko bobireka kuko biri muri systeme satanike byaje kuzimya mpwemu mwishengero ry'Imana. Umwami Yesu nabahezagire. Rero natebejesha tumukurikirana mwumve ico yavuze kubwo butumwa bwatanzwe, hanyuma mureza mwumve n'inyishu mwene data yatanze iyo mburi nawe yahejeje agatanga kugira ngo abantu mwumve ukuri, mumenye neza ibyo muriko murumva ibyo ari byo, mwumve yuko ntibariko baza kubashira mu ntuze mu rujijo, ntibariko baza kubereka ibintu bidashoboka, ntibariko bagomba kuyobya ishengero ry'Imana. Oya, ahubwo niri jambo ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbaye Imana, kandi ngo ntimushushanywe n'ibya kino gihe. Kubera iki abakizwa tugomba gushushanywa n'ibya kino gihe? Yesu nabahezagire. Uyu munsi urashobora gusanga umupantekoti agomba kwambara nk'umukatolika, akagomba kwisiga nk'umukatolika, akagomba kunwa nk'ivyo umukatolika anwa. None kuri iki twishushanya n'ivyiki gihe? Yesu nabahezagire. Genda murabe mu nyambaro abantu basigaye bishushanya mu vyo kwisiga. Uyu munsi basigaye bisiga, muzosanga uno munsi n'abapantekoti barisiga amaruja lèvre, bakisiga marabero ku minwa, basigaye bavyisiga bakapfumagira tukenya mugabo babishizeko, basigaye basiga amakana amaproduit mu mitwe. Ivyo kandi barabiririmbana, barabisengana, harimwo abakozi b'Imana iki kandi bitwa ngo riko baja mwijuru. None kuri iki twishushanya n'ibya kino gihe? Reka tubivuga abavyumva mu vyumve, abatavyumva nabo mu bireke, nta kundi. Ejo ntimuze muvuge ngo ntitwabwiwe. Yesu nabahezagire. None rero bene data ntidushushanywe n'ibya kino gihe. Uyu munsi simbona ukuntu hadutse ibintu byinshi byitwa ngo ni ibinyobwa by'abakizwa. Mbega kera bitarabaho mwanwi iki? Yesu nabahezagire. Ibi bitarabaho mwanwi iki? Ibi bitaraza mwanwiki. Mbega uwonwa amazi akashima Imana ntiyo mubumba, uwoteka icayi muhiriwe akakinwa ntico mubumba, uwo bayarose amafaranga y'amata akanwa kinwera amata ntiyo mubumba. Uwo bene data, kubera iki abantu uyu munsi hariho ibintu twiziritse ko ngurumva ngo ibinye ngo bimeze uko bimeze uko? Bene data, sukugwanya inganda zibikora nko muza kuvyumva, sukugwanya ababikora, ariko nagenda nabwire nk'abaja mwijuru. Ubundi bwobwo none ko ivyeri babikora mu Burundi, none kuri umukizwa genda ubinwe urabe yuko ejo bataguca mwishengero. Genda ubinwe. Yego uno munsi genda unwa musteri ugende uyinwe, hanyuma ejo uraye kuzosubira kuruhimbi. Ako nakarorero ka hafi. None rero nkuko muza kuvyumva ibiriko biravugwa ntibije kugwanya izo nganda, ariko bije kubwira we muntu w'Imana ugomba kuja mwijuru. Ababidandaza bashake babidandaze, ababinwa bashake babinwe, muga uzi yuja umenye neza yuko hariho ibintu udategezwa gukora. Nimba utashaka kunwa ibiyeri, nimba utashaka kunwa musteri, umenye ko nivyo bindi nimba Imana yabonye ko ari bibi, yabonye ko ari bibi, kuko Imana itubonera imbere kandi yo yimenya n'ivyo twebwe tutazi, kuko yoyo tutarabaho yari ituzi kandi nibigomba kuza. Iyo yibibizi niyo tuzoja irahazi, nivyo bintu tubigumyemo yo yirabona amaherezo yacu ko yoba mabi. Naco gituma bene data tega amatwi ibi kandi mwongere mu bitahure. Umwami Yesu abahezage. None rero nabatebeje navuze menshi, reka mbandanye nshiremwo ivyo biganiro bibiri kugira ngo muvyumvirize. Kimwe kiza kuvuguruza ibyavuzwe, ikindi naco kiza gutanga inyishu kw'ivyo bizoba biriko biragira iki, ko bariko baravuguruza ibyavuzwe. Kandi birashoboka ko ari benshi bamaze kumva ivyo bintu, canke rero nabandi basa nabo bariko bakora ivyo babibwirwa mu mashengero cyangwa bakabibwirwa mu vyumba by'amasengesho, uko turabizi neza yuko iki gikorwa Imana iri kirakora cyo kuburira ubwoko bwayo kiro kivugwa henshi mu vyumba by'amasengesho, mu mashengero biriko biravugwa, ariko hagaca haba abandi bari mu yindi systeme nabo nyene badatahura, baca baza kugwanya ivyo bakoresheje ijambo ry'Imana nyene, bagakoresha n'ubwenge bwabo batabanje no kwicara ngo basenge basiguze Imana. Yesu nabahezagire. Yesu nashimwe cyane. Nari ngoma shimire mwene data yatubwiye buno butumwa bw'ivyerekeye amakanta. Hanyuma rero twarumvise yarashitse no ku bintu vyaji. Rero nico natwe twarakibabwiye ngo
igihe muzobona iduka yanditse ko ibinyobwa biva kwa Satani n'ibikorerwa ikuzimu, twiyumvira yuko atamukizwa azogenda kubigura kuko azoba yamaze kumenya yuko ari biva ikuzimu. Ariko mu gihe iryo duka ritaraboneka, bikidandaza Madarena na Marikiyori na Salvatori, kubw'amagambo gusa ngo badandaza ibiva ikuzimu, ntimuzoreke kugenda kubugurira. Bo rero muri ivyo byose nta kuri kubitwereka ko biba bivuye ku Mana canke ko bitavuye ku Mana. Barashobora kuba mbere batubesha no muri bimwe, kuko nta kibahinyuza kiriho kandi nta n'ikivyemeza kivuye mu ijuru kiriho. Ikindi, hari ivyo Satani abereka kuko muri ico gihe baba bari mu bukoroni bwa Satani. Satani rero usomye amazina yiwe bamwita Sebi, bakamwita se w'ibinyoma byose. Hari igihe ashobora kuba mu gihe babikoramwo yarabahenda mu bundi bwenge, kuko aba yarabagize ibicucu. Ibyo babwe byose bashobora no kubyemera cyangwa bibona ko ari nk'ukuri mugabo atari ukuri. Bo kubwabo bavuga ko ari ukuri, mugabo twebwe duca twemeza ko ari ukuri, kuko Bibiliya itubwira ngo ntitwemere impwemu zose. Ni kuvuga ibintu byose mubona bitari ngaha muri Bibiliya ubyumvirize, hanyuma unabisengere kugira mpwemu yera aguhe kubitahura. Ni kuvuga uyu araza akakubwira ngo je nabonye ibi nakorana n'ibi, uyu akaza ngo je nabonye ibi nakorana n'ibi, ngo je, ni kuvuga bijya bimwe bishobora kuba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Mugabo ukuri tugusanga he? Tugusanga mu ijambo ry'Imana gusa. Ibisigaye abantu bazana ni ukuvyumviriza ko turi mwisi. Mbeo ni iki kitokwemeza yuko yoba gikorana nabi kuzimu nyene? Ako nakabazo. Ese umuntu kuza mu ishengero akavuga ivyo yakorana na Satani kuzimu, ivyo nivyo vyemeza ko umuntu yakijijwe cyangwa yahindutse? Erega Satani bagenda yiga mayeri, mbega abantu b'Imana no bazimiza gute cyangwa no batera ubwoba gute cyangwa no bacanganisha gute? Akenshi hamwe bage batubwira yuko muri bajya baje bava muri Isilamu, hanyuma mbere bakaza bakora n'abadayimoni. Abenshi batubwiye ko nta myaka myinshi bamaze batabisubiyemo. Byumvikana ko kenshi hamwe ushobora gusanga n'intumwa zabo. Simpakanye ko hatarimo abashobora kuba barakijijwe bakabandanya, abo n'ubuntu bagiriwe. Ni kuvuga rero ivyo biratandukanye. Ni kuvuga nk'ubu akubwira ati tuzojana ikuzimu, mukajana ikuzimu, hama ati hoho ikuzimu amafanta cyangwa amasoda gukwa ku mafaranga make, ukagenda akagutwara ikuzimu ugaca usanga muri ryahinguriro ryabo. Kuko nawe ubweze ntupfa kubitora gusa ngo uratanga amafaranga, hari ivyo bagusaba byo kubanza guca aho hantu gupfukama imbere ya Satani cyangwa ibigirwamana nka kumwe bagira abadaniyeli. Aho nawe urumvuga yuko abizana, urumva ivyo bintu vya bihumanye kandi waba wemeye gusangira niki n'abadayimoni. Ariko ugiye kwibotike kwa Karenzo usanze amajo yisamanice ngaho, isoda zimanice ngaho, nta mudayimoni wabonye. Nabavuga ngo barabikoze nta nabo wabonye, niryo hinguro nta niryo wabonye, niyo duka se y'abadayimoni niyo kwantuze. Je niyumvira yuko namwe nko mu gihe bobabwira ati ijya duka ni y'abadayimoni, zijya zose bajana zajya ziva ikuzimu n'iz'abadayimoni, namwe bwe niyumvira yuko mutogenda kuzigura. Kuko urumva byamaze kumenyekana ko inzu y'abadayimoni. Mugabo mu gihe ari inzu ya naka, ya Miburo cyangwa Midende cyangwa Gasupari cyangwa Yozefu, yagiye kurangura Bujumbura akazana akavuga ngo ivyo bazana bifise ishusho y'abadayimoni, ivyo bishobora kuba ari ukuri cyangwa n'ibibukuri. Mugabo twege ivyo bitanditse muri Bibiliya tubifata nk'ibihuha cyangwa ibisambirano. Ni kuvuga ukuri kuri muri Bibiliya gusa.
rero niho ibyo nabyo rero bihumanyishwa n'amajambo tubisenda mu izina ryande rya Yesu. Rero icyo nagomba kuvugamo ni iki? Harimo n'ibi bintu usanga harimo mu ibyo kurya, byo kunywa, ugasanga hariho ibyo Bibiliya itavuga ko ari icyaha. Rero aba bantu bo bagaca bakizana nk'icyaha. Ni kuvuga nk'ubu gaca usanga ngo Joyce ngo unyoye Joyce uzoba ukoze n'icyaha uzo nizo kwa Satani. Je nagenda bakurikirana abantu bose bagiye ikuzimu bakoranye n'abafirimasoni, ubagendeye ku neza icyo bavuze cyose ko Satani akoreramwo ngo umuntu akireke. Niyumvira yuko kugira bitworohere twosha turarikana abakirisu twese bitabakizwa kugira ntitwandure ku munsi wa mbere, twese tukazoba tutakiba ngaha kuri iyi si, dusigaye tuba hariya hejuru ku bicu. Mugabo naho nyene siniyumvira yuko ku bicu byokunda, kuko amasterite cyangwa ibi byogajuru by'abazungu nabyo nyene biracamuho, kandi byinshi nabyo nyene bikoreshwa n'abafirimasoni. Nagenda bakurikirana ati inganda zikora amasabune ziva ikuzimu, ati izi nganda z'imyambaro zose ziva z'impuzu mubona zimeze guti ziva ikuzimu, ibi birato byiza byose mubona bimeze guti izo ni inganda z'abadayimoni kuzimu. Wenje bundi wewe yatubwiye wo ngaho umuntu uzenya mu Buyenzi yuko uhereye kuri se wiwe n'abandi bose bafise amatagisi cyangwa amakwasiteri ngaho atwara abantu amamodoka ava ikuzimu. Amaresitora yose uzosanga arimo arakora mbe mwaba abantu b'abayisilamu, mbere bo busanga bayashizemo n'ibindi bintu. Ni kuvuga ugaca usanga none uge nko kugura Joyce womenya gute yakorewe ikuzimu n'itakorewe ikuzimu. Isoda bakuvuga ati ubu bwoko bw'amasoda bwose n'abadayimoni barabukora. None ikibazo ndiko ndabaza, niba isoda zikorerwa ikuzimu, Joyce zigakorerwa ikuzimu, impuzu zigakorerwa ikuzimu, imodoka tugenderamo zimwe zikaba zavuye ikuzimu, ni ikihe kizotumenyesha imodoka yavuye ikuzimu, isabune zavuye ikuzimu, impuzu zavuye ikuzimu, isoda zavuye ikuzimu, n'intu zenya n'Joyce zavuye ikuzimu kugira ngo tuzireke? Hariho ibintu bishobora kuvugwa ugasanga bigora gutahura, kandi bene ibyo nyene bishobora no kuzimiza abakirisu bataragera ku kwizera gukomeye. None abagura isoda baca bareka kugura isoda, abagura Joyce bareke kugura Joyce, hanyuma abanywa amazi bareke kunywa amazi. Mbeho umuntu yocabaza, mbe hariya abantu bagenda kuvoma amazi mu myonga nta badayimoni babaye? Mbeho hariya mu ruzi abantu baca barimo barafata amameri cyangwa bagenda kuroba isamake nta badayimoni baba hariya muri Tanganyika? None uzojya isamake ivuye muri Tanganyika azoba ahumanye? None uzokurira ubwato buciye muri Tanganyika azoba ahumanye? Azoba akoze icyaha? Mbe woba umubisi uri kuragana w'ibitoke mu rugo cyangwa unyeye ku isoko, nta badayimoni bashobora kuwucaho? Ese mu isoko aho tuja nta badayimoni bajayo? Mbere hamwe Bibiliya yavuze ngo iyo abana b'Imana basengeye na Satani ashengerana nabo. Uretse no mu ivyo bavuga vy'amajisi no mu rusengero barinjira. Bama batubwira yuko abanyene bavuye ikuzimu, bama batubwira bakorana n'abadayimoni yuko yo mu rusengero hageze benshi baca binjira mu rusengero kugira baze kurwanya abana b'Imana. None ko abadayimoni binjira mu rusengero, urusengero ruzoca turuheba? Urumva ivyo vyose kugira bishoboke tureke kunywa ayo majoyisi yavuye ikuzimu, tureke kwambara amajoyisi
impuzu zavuye ikuzimu, tureke kugenda mu modoka yavuye ikuzimu, tureke kuri mu resitora akorerwa muri byavuye ikuzimu. Ni kuvuga byasaba yuko kuwa mbere bakristo bose tuca tuvanga tukaza hejuru. Rero mugihe tukiri muri iyi si, ibyo byose tugomba kugira gute? Kugendera muri iyi si nyene, kuko twebwe turafise uturinda. Rero sinzi yuko mugihe musoma neza ibitabo, erega ntibikenewe ngo mwumvirize gusa ibi bintu by'aba bantu bavuga, bisaba ngo musome na Bibiliya, kuko Bibiliya niyo duhagarara ko ikaturongora. Nasomye ngaha mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere, nsanga ahantu havuga Pawulo ariko aravuga ku byo kudaca intege abantu bizera cyangwa bakiri mu kwizera kukiri gutonya. Dufate nk'umuntu ataramenyera ibyo kwizera neza cyangwa atarabitahura neza, ni kuvuga avuze ati ibyo kurya cyangwa ibyo tunywa sibyo bidushikiriza Imana. Ibyo turya cyangwa ibyo tunywa sibyo bidushikiriza Imana. Tubiriye yatangwa ati turetse kubirya ntacyo duhomba, niyo tubinyoye ntacyo twunguka cyane, ntacyo duhomba. Ni kuvuga aha yari karabwira abantu bacibaza bene ibyo. Rero ukurya ibyo kurya cyangwa kubireka, ibyo sibyo bidushikiriza Imana. Ikintu kidushikiriza Imana ni ukwihana icyaha. Umuntu azoja mu ijuru kuko yihanye ibyaha, ariko ntazoja mu ijuru ngo nuko yarece kurya umuyembe, ngo nuko ngo bumvise yuko ivyo yisi zikuregwe kuzimu ngo acarazireka. None nk'umuntu yinwera agasoda kakaba kataramutakaza ubwenge, mu bugeni abantu bagataha bakoze banyoye agasoda bagatatangorane. None kwizo soda zose twumva ngo n'abadayimoni barafise ingandi kuzimu bakoramwe amasoda, nabo bagashora ibujumbura tukagura. None mwumva tuzotandukanya izikorerwa hejuru n'izikorerwa ikuzimu gute? Ese none kuko batatubwira ivyandiko by'iziba zakorewe ikuzimu kugira tuzoze turasoma ku ivyandiko. Umuntu agenda akabati bo iyi Joyce kwiriko A cyangwa kwiriko C ni kuzimu, iyi kwiriko A iyi si ikuzimu. None uzosanga hose anditse ko Joyce soda ni soda, amazi n'amazi, tugutandukanye byavuye ikuzimu byogora. Muri rusange duharuye ibintu biri ku isi byose, nta kintu na kimwe ngira ngo ujya mu Isilamu w'Ibujumbura kibabwiye, nta kintu na kimwe gikorerwa ku isi Satani nawe adafise fotokopi yacu. Yakivuze uko rero bivuga ngo byose Satani abifise ko kububasha bwo gukora ibisa n'ibiri ku isi, kandi bikagora nawe nk'umwana w'umuntu kubitahura. Rero umuntu agiye akagura Joyce by'ukuri atabonanye na Satani ngo bahana yandi masezerano akayinwa, nta cyaha yobakoze. Yayiguze mu isoko ku ibotike kwa Mariya, kwa Madalena, kwa Yohana, arinyoterewe yiguriye agasoda, ico cyaha kibaye hehe? Kandi Bibiliya nayo ntitubuza umuntu agura agasoda, ntibuza umuntu yinywera umutobe. Rero Yesu yavuze uko n'umutobe w'umuzabibu no mu ijuru azokongera kunywa dushitseyo. None hano ku isura twabuza imitobe bigende gute? Mugabo Paulo ari ikintu yavuze ngo umuntu agiye agombye kugenda kugira ikintu akuva umutima we uramuciriye urubanza kuri ico kintu akireke. Mugabo yumvise utamucira urubanza na Bibiliya atacu yakivuze ko mumureke akinwe, ko atari ivyo nta kintu na kimwe muzoronka mukoresha, haba mu ngo iwanyu, haba mu isoko, haba mu masengero, haba mu manza z'abakizwa, ntaco muzoronka, kuko muzosanga n'umuceri waje wavuye ikuzimu. None nibavuga ati inganda zifi kuzimu zirakora imiceri, mwaca muguru uwe. Ama nibavuga ati no mwayo naho murimira imyonga, murimira umuceri mu mwonga, abadayimoni barara mu mwonga niyo baba baragenda kwirya miceri. None imiceri muzoca mwirekera ihere mu mwonga? Bibiliya yera ni ijambo ritwigisha, riduhugura, ritugaruramo ubuzima, ritugaruramo intege, ritugaruramo imbaraga, kandi niryo
rizonadushitsa no mu ijuru. Ego nibyo byiringiro byacu ni ijambo ry'Imana, ukwizera kwacu gushingiye muri iryo nyine. Iyo hagize umuntu abona ikintu akakirota kiri inyuma y'ibyanditswe canke akagira ukuntu acereka ukundi canke Imana ikakimubwira, hari gusanga ari message yiwe ku giti ciwe. Ego ntawo burenganya, ari gusanga ari message yiwe ku giti ciwe. Yavuzemo nk'amoko menshi y'ibinyobwa, hari ibyo woreka bukeye bikakugerageza. Ndakunda muzehe pastor yagarutse n'ubundi avuga kubijanye n'imirire. Ibyo kurya sibyo cyane abantu bakwiye kwitwararika. Turakwiye kwitwararika ko turaba Kristo, turakwiye kwitwararika ko turi abana b'Imana, ko twahindutse, ko twavuye mu ngeso mbi tugerereye mu kwera, turiko turasatira ubwiza bwa Kristo kugira ngo tube abakristo bashitse. Ego batahindurwa n'ibihe, badakangwa n'ubusoda, badakangwa n'ubuntu, batavuga ngo babonye umurokore muzima ashingiye mu ijambo ry'Imana kandi ashinze imizi mu byanditswe, yumva ko yahindutse rwose. Ego afite guhamya kwa Kristo. Ego ibihari ibyemeza umuntu ko yahindutse birahari, kandi nawe ubwawe ubu byiyumva. Murimbye yavuze ngo je ndi umukristo nzokwama ndiwe ngo mu bintu byose. Ego naho ubwo busoda bwoza nahiki byoza, ibinywebwa ndabinywa, ibitanywebwa nabwo mpemu yera arambwira ari muri jewe. Ego impemu yera dusengera ahora ari maso, ukoze kukitari cara kubwira ati have mwana icoshije, ariko ukoze kuri citro, ukoze kuri novita, ngibyo ngo birimo hari ibintu mpema kwemerera, hari n'ibyo kwankira. Iyo umuntu atwite ntarya byose, iyo umuntu atwite arafise ibyo akora ko bikanka, umwana ari mu nda akamubuza ati have. Mane bahumugisha abavandimwe, Yesu abarabe neza. Ego intsinzi Yesu ni kashi vrema, ijuru rafise abarihagarariye mu isi, abambasaderi bari maso. Amen. Data dusange urugendo ruja mu ijuru, ngira ngo murumva bimwe muri bamwe ibyo bariko baratanga kwinsiguro, basigurira ishengero ry'Imana. None rero nagomba mu nkundire dukurikire igice kigira kabiri kirimo inyishu cy'uwari yatanze buno buhanuzi bujanye n'ibinyobwa, cyane cyane aya maji ya kino gihe turimo. Yesu nabahezagire. None rero kini gice gitonya nashizeko, ariko nagomba mu nkundire dukurikire ibikurikira. Yesu nabahezagire. Nshuti bakundwa bene data, ubw'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo yaduhesheje agaciro mu nyanga z'Imana. Twibukanye kandi ko naho uyu muntu yafashe akanya karekare ko kuvuga ngo amaji ngo akorerwe ikuzimu, niyumvire ko yabitahuye nabi canke yatumvirije neza. Buriya Bibiliya ivuga ngo kwizera kuva kumva. Iyo umuntu yumvirije neza bimuhesha kumva no gutahura. Nta jambo na rimwe nigeze mvuga rivuga ngo akorerwe ikuzimu, kuko inganda zavyo zimwe ziraha mu tuzi mu bihugu canke mu gihugu. Ariko ubu abakristo ntitwemerewe kunywa itabi, ariko itabi rifise inganda rikorerwamo. Ntitwemerewe kunywa ibiyeri bifise ahantu bikorerwa. Ndavuga abana b'Imana, abantu bakijijwe, ariko birabandanya bigakorwa, birafise ababinwa. Ayo matabi arafise abayanwa kandi afise inganda. Ntitwayabujijwe kubera yakorewe ikuzimu. Imana yo mu ijuru ibabarira uyu muntu. Hari aho umuntu atwara ibintu kutariko ngo ntibyaje byanditse ko ngo kubikorewe ikuzimu, nta etikete yakuzimu iriko. Ivyo byo nibaza ko ushobora no kuzorinda umara iminsi yawe yo kubaho mu isi utarabona ikintu canditse ko kuzimu, made in kuzimu canke etikete y'ikuzimu. Bya shetani ntavyo yokora, kuko n'umunyamayeri akurusha ubwenge, kuko yahoranye n'Imana kandi ingabire yari afise yirukananwe nazo ntiyazatswe. Hanyuma rero bakundwa, habeho kwiyubara.
mbere yuko umuntu avuga ikintu abanze yiyumvire, canke nimba ari ijambo yumvise aryumvirize neza, ari ngombwa arisengere, ico adatahuye nkuko nabivuze akibarize inbox. Ntitwigeze tuvuga na rimwe ngo bikorerwe kuzimu, niryo jambo yakoresheje, oya, ahubwo Imana ifise imvo iriko irabibuza abana bayo, kandi iyo ni commandement spirituelle, ntabwo ari commandement isanzwe yo fiziki ibonekana, ahubwo n'ubushobozi bw'Imana buriko buratumbereza abantu bayo kugira ngo ntibiyanduze. Hariya mu gitabo vyahishuriwe Yohana mu gice ca 18 uhereye ku murongo wa 5 cubibona aho Imana ivuga ngo bantu banje muve hagati y'ababandi, muve hagati, muve. So kuvuga ko izo nganda ziri kuzimu, mubitahure cane gose mu izina rya Yesu Kristo, ntagira umuntu atwara amakuru atariyo, ahubwo ibi birabihanga ryayo nkuko Imana yari ifise ivyagezwe yaha Abisirayeli, ikavuga ati mweho muri hanga ryera. Nimba ijambo rivuze ngo ariko mweho ni ukuvuga n'abantu bamwe muri benshi. Rero ntitwavuze ko inganda zavyo ziri kuzimu namba, ntitwavuze, nta nubwo dutumbereye gusenya inganda canke ngo turiko duhangana n'inganda. Ni Imana iriko irabwira abantu bayo, ushobora gukarira umwana wawe yicaranye n'abandi bana bariko barakina ibikino, mugabo bitewe n'indero wawe ushaka guha umwana wawe ukamubwira ati naka wana bijya muriko muragira, bijya uriko uragirana banaka yabikwihanije, kandi abandi bana bagashishikara bakabikina ivyo bariko barakina. Hanyuma rero ntiba bivuze ko iryo tegeko wewe watanze iwawe rica rifata abo bantu bose bari ngaho hantu. Oya, urugo rwubatse rurafise uko rwubatse, rurafise amategeko arugenga, societe reglement de service, bitewe n'akazi na societe ukorera canke igisata ukorera. Niko Imana nayo ifise igisata mu bantu bavuga ko bakijijwe, niho ifise amategeko. None abantu b'inzoga bose hari ikirabagira, abantu b'itabi irabica, abantu urumogi irabica, ariko ibageza wibashira kuri rya jambo twavuga riri muri Petero 3:15 rivuga ngo mwiyumvire yuko kwihangana k'umwami wacu aragakiza, ko nkuko mwene data kundwa Paulo yabivuze. Rero nimutwara ibintu kutariko, ni Imana iriko irotira abantu bayo bareke kwivanga n'ibije byose. Kuvuga ko Petero yanditse avuga ngo ariko mweho muri hanga ryera, mu bwoko bwatoranijwe, mukoranijwe kuba abami n'abaherezi. Asante Yesu, amen. Ndashimye Imana yagize buno ikaduhamagara umuhamagaro wera muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yanditse Paulo abwira Abanyefeso avuga ngo yaraduteruye twicarikana ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu, amen. Ntihagire rero ubitwara kutariko, ntiduhanganye haba namba bizumvwa nabwo biraba. Aka karero ndabahaye ko umuvyeyi yavuga ati abana banje bagenda kuri principe iyi, babwiza kubaho mu ndero iyi. Hanyuma rero basanga urwo rugo reorganize seroni indero umuvyeyi yabahaye. Namwe nimwaba mushaka kujana nayo mukabana n'Imana muri mpemu wayo, mukazojana no mwijuru mukaraga ubwami, mukama imbuto zigumaho, mukagumana ubugingo bwo muri mpemu, reka gupfa ivyo munyoye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kuko niyizi mpamvu iriko irabibabuza. Ibi ntitwabivuze nk'abanyabwenge ngo harimwo alukoli ngo amazero alukoli canke ngo pourcentages. Oya, iyo ntimuturonderereyo. Tubivuga nk'abantu babwira abantu bazi iyo baja, basi Bibiliya ivuga ngo amakenga azogushibamira. Nuko bimeze, muvyumve kandi mubitahure. Ntitwavuze ko biva mu nganda zikuzimu, haba namba, ariko ntitwanabivuze nk'abahinga ngo tugenzuye, twe ntituri BBM. Aya,
abanamba, ariko tubivuga mu buryo bw'impwemu kw'Imana ibitubujije. Ubu iyo tubwira ati mwebwe kugira ngo ndabageze mu ijuru nimuhebe ibiharage, nimba ufise iyo migabo yo kujayo, ivyo biharage ntiwobireka. Pawulo yaravuze ngo hakonje inyama zigasitaza mwene data azozireka. None se nimba umuntu wawe w'imbere ariko aratsitazwa nuko wanyoye izo ji, umuntu w'imbere agatsitara, uwo muntu n'usi mwene data uriko uratsitaza, zirihe kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bufunction. Amen. Imana yo mwijuru ibahezagire mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, shikare kuduhisha muri rwa rubavu rw'iyo rwaterwa mu icumu, kuko ariho hasigaye ihema ry'ubuhungiro ku izina rya Yesu. None rero bene data, nta bindi byinshi nokongera ko, ariko kimwe gusa ico mwomenya nuko umuntu wese akwiye kugira iki, akwiye kwiyubara. N'ubu ni rya jambo niryo ngomba guhereza ko ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi, nimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Umwami Yesu nabahezagire. None rero Barundi nibo babivuze gose ngo bibwirwa benshi ariko bigaca vyumva bene vyo. Aha rero bene vyo nibaza ko mwamaze kuvyumva, kandi ab'Imana nabo bumva imvugo yayo. Umwami Yesu nabahezagire. Tuzosubira naho butaha, tubibutse yuko muri misi turi kumwe, kandi ko tugiye kuza turabashikiriza ibiganiro bigenda bihishura ukuri, bihishura ivyahishijwe, bihishura ubuyobe n'ubugesera abantu barimwo muri kino gihe, byatumye ishengero ry'Imana risubira inyuma rikaba mu ntege nke, rikaja mu ntege nke, ariko abantu ntibigeze babica n'ikanda, ntibigeze banavyiyumvira ko twishinga kwibera muri ivyo, mu vyo twirira, mu vyo twinywera, mu vyo twambara, mu vyo twisiga, ariko nitwamenya yuko ari umutego wa mubi yaduteze. Mwibuke muze musome mu Kuvayo igice cya mbere, aho Farawo amaze kubona abanyisirayeli ukuntu bagwira, yabwiye abanyegiputa ngo tubagire inama z'ubwenge. None no bene data, Satani yaragira inama z'ubwenge, abakristo yaragiriye inama z'ubwenge, ishengero ry'Imana yaragiriye inama z'ubwenge, abapantekoti yaragiriye inama z'ubwenge. Umuntu wese ashaka kuja mu ijuru, subiza amaso inyuma, mpereza aho natangure ndababwira nti shira ku munzani ishengero ryo mu bihumbi 2026 n'iryo mu 70 cyaye mu 80 mu 90 mu bihumbi 2026, aho ushire ku munzani urabe ishengero ry'ico gihe iryari rifise ubushobozi n'umuriro wa mpwemu yera byinshi, cyangwa urabigari mu ntege nke kurusha irindi, niho uco utahura neza bino biriko biravugwa kino gihe ko bifise inkomoko n'ishingiro ryavyo. Umwami Yesu aduhana umugisha kandi ashishikare kudutabara. Yesu nabahezagire. Mwami wacu Yesu, urakoze, ndagushimiye, nushimwe kandi wabwe icubahiro. Ibi nikore wabigombye ko bitegezwa kugenda ukunyene, nenda kwinginze mwami wanje ushishikare gusigura no gusobanurira abantu bamenye ukuri, bave mu rujijo no mu kinyoma Satani yateje mu mitima y'abantu, abantu tubone kwidegembya no kumenya ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma Mana ushishikare kugurura imitima y'abantu no guhumura amaso y'abantu Mana, kugira ngo umuntu wese ashishikare gutahura uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Muvise ico mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.